abo muri Ecofo Bon Samarité abangire some n'abaca batonda hariya kuri sale ya mbere kugira tunyarutse murabona ko twacerewe gatoya. Ecofo Bon Samarité, Ecofo Nyakabiga 3, c'est François de Sale, Robert Caille, EPJP, Ecofo Jabé 2, Ecofo Jabé 2 naivuze, Ecofo Mutanga, Les Alizés, Ecofo Jabé gushika kuri Les Alizés mutonda hariya kuri sale ya mbere muce mugenda babahamagarire. Hanyuma ku mwana biza gushika Shetani akaba yamugendeye akaza gutrisha ibibazo byose bica biba imfagusa. Nje ndongoye no mugwi gutegura kino kibazo chaba hejuru mwaka wa gatandatu baja mu mwaka w'indwi mu école d'excellence mu mashuri ya Karorero. Igome ndere barasharitse murongoye uno mugwi gutegura gutunganya kino kibazo abavyeyi n'abana baragira bati harakwiye kujamwo umuco iyo hageze ko bamenya bati abanaka baragiye muri iryo shure canke nibagiye mwoba muri ko mukora iki kugira ngo haboneke umuco kumbure usumba mu bihe bize. Ni by'ukuri umuco wari usanzwemo mugabo twarateguye ingene tuwongereza. Umuco wa mbere nuko kino kibazo kirategurwa kikamenyekanishwa ku maradiyo no ku bimenyesha makuru. Uwo ni umuco wa mbere. Umuco wa kabiri ni ingene tugicungera turafata novuga ingingo z'uko kitibwa kuko umunyeshuri wese ategura kuronka amanota yiwe ayo yakoreye. Harabagira bati iyo hagize abaja mu iryo shure ry'akarorero ngo ntibafisha amazina y'abamenye ntibafisha ingene abanyeshuri bagiye barasumbasumbanye. kwafisha kimwe mugabo kuba cacungerewe neza canke cakosowe neza vyovyo niko bimeze. Ariko mu ntumbero yo kugira ngo ayo makenga abenegihugu bafise ahere twarateguye uno mwaka bwa mbere ho gukorera kuri za mpapuro zifise ziyandika ko munsi arizo bita autocopia, bisigura yuko dutegekanya ko duhejeje gukosora tuzoca dutanga impapuro abanyeshure bakaraba amanota baronse bwa mbere ho, hanyuma tugaheza dusanze haraho kadusovye mu gukosora tugaheza rero tugasubiramo tugakosora. Kumanika urutonde rw'amanota birategekanijwe canke ivyo babirimo? Iyo tumaze kuca kuri izo ngazi zose ntaco buza yuko ayo manota tuba turiko turamekana. Ubwa mbere umunyeshuri wese aba yazi kubera yayabonye, hanyuma dusubiyemo tukakosora tukongera ko ayo kongera ko niba byari bikenewe, hanyuma mu nyuma tukerekana ayo manota. Ego mbega mwoba mufatira kuki kugira ngo umwana yinjire mu iryo shure ry'akarorero? N'ubwenge mu ishuri, n'ubwenge nayo manota yo mu ishure canke bo bari kindi? Dutanze ikibazo bakagikora tukironderamwo amanota, iyo rero hageze gufata abaja muri ayo mashuri tuca dufata aba mbere uko batondekanye ku ntara. Mbega hoba ibitigiri by'abana bakoze kino kibazo bari igitigiri rusange ico bari ikihe c'abana bakoze kino kibazo? Ibitigiri dufise gushika ubu byaba 25,000 mu Burundi bwose. Umuvyeyi yitwa Gaposho Ponsien beje batajizira poche. Ego Ponsien, mwazanye umwana hano, umwana wanyu urumva ari mu bana baba imbere, mwumva mumeze gute? Ukivuze neza mfise umwana aba mu wa mbere, no musabira no ku Mana ko nongayo bo wa mbere, ariko
bahiga ikibazo batevye usanze bababwiye ko batangura saa 8:30 urabona ubu ni saa 5:30 aho babasiguriye igituma babahaye ikibazo batevye twika n'ukuri nasigoye nimwe baduhaye tubibona uko murafise amakenga kumbure ko abana bahava bakura barushe canke mumva bihava bimera gute mwibaza oya amakenga si kuruha ni umwana ucumengo arindira ikintu kivuye mu ijuru ari ikintu umwana amenyereye kuva kera ku ishuri babasaba gushika kare gutangura kare mugabo abonye ko biteze ucumengo si vya bindi amenyereye umengo ni kindi kintu atamenyereye kigira kimushikire